Ndasubiye kubaramutsa abanywanyi inshuti mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza musanzwe ikaze ryo gukurikirana amakuru abariko aravugwa cane irya nino mu gihugu c'u Burundi. Muraje kumenyera ko tubashikiriza aya makuru yo kwizera abariko aravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru avugwa n'abanyagihugu kambere na za nkuru zinyegetswa abarundi turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana gaha kuri shene yacu. Muragira mukurikirane andi makuru ariko aravugwa cane, turaza kwibanda ku makuru avugwa mu birabana n'ubudandaji bw'igitoro. Rurageretse hagati y'ishirahamwe Interpetrol ryahora ridandaza igitoro mu gihugu c'u Burundi n'ishirahamwe rishasha bivugwa yuko ari ry'umutambokanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, akaba ari ishirahamwe rigiye kuzaja ridandaza ico gitoro mu gihugu c'u Burundi. Biriko biravugwa yuko iryo soko ririmo igiturire gikomeye cane, ndetse ko ari naho ntandaro igitoro kibandanya kirakena mu gihugu c'u Burundi. Muraza kuvyumviriza, turaza kubigaruka ko ivyagiye birakorwa n'abahora barongoye iryo shirahamwe Interpetrol n'iryo shirahamwe Prestige ry'umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Muraza kuvyumviriza, turaza kubigaruka ko muraza kumviriza ico Bob Rugurika ahakorera iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu amatohoza yakoze kuri iyo ngingo. Turaza kuyagaruka ko muri gahunda y'amakuru, turaza no kubashikiriza amakuru avugwa mu bisata bitandukanye. Turanyarukira mu gisata ca politike, tunyarukira no mu gisata c'umutekano. Utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se sabone. Gufyonda ko uraba handitse subscribe mu ibara ritukura, handitse sabone ku bakoresha YouTube iri mu gifaransa. Iyo wafyonze ko mugabo ko tunosera aya makuru n'ibiganiro nk'ibi nyene tubashikiriza ku minsi yose, iyo tubirungitse ucuba mu wa mbere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabaye kaze mwisanzuye amakuru muragira mukurikirana ayo makuru n'ayandi twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nemere kwibabwira yuko ibintu bitoroshe na gatoyi hagati y'ishirahamwe ryahora ridandaza igitoro Interpetrol n'ishirahamwe Prestige rishasha bivurwa yuko ari iby'umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Kabiri kubiravurwa cane yuko ari nayo mpamvu igitoro kirabandanya kibandanse irya nino mu gihugu c'u Burundi. Ari haheze igihe kitari gitoyi iryo shirahamwe Interpetrol ryo ryunguruza ndetse rikanagurisha igitoro irya nino mu gihugu, ndetse bikaba bivugwa yuko vyakozwe kubera igiturire iryo shirahamwe ryahora riratanga mu bategetsi kugira ngo nyene bagomane iryo soko ari bonyene. Bivugwa yuko nyene ari nayo mpamvu nabo bahora baduza igiciro c'igitoro bitewe n'igiturire n'amahera menshi babaga batanze mu bajenerali ndetse n'abajejwe umutekano n'abandi bategetsi babo muri leta ya CNDD FDD. Ubu rero hakaba hadutse ishirahamwe rishasha rizwi ku mazina ya Prestige, akaba ari ishirahamwe bivugwa yuko nyene riyobowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Rikaba ryatanguye guhangana n'iryo shirahamwe Interpetrol yahora ridandaza ico gitoro, ariko nyene bikaba ari vyo biri gutera iryo bura ry'igitoro mu gihugu c'u Burundi. Ivyo bikaba biri mu matohoza yakozwe n'umumenyesha makuru w'iradiyo ijwi ry'abanyagihugu Bob Rugurika. Reka tubanze tumwumvirize ivyo yashikirije kubirabana n'ivyo biriko birabera mu gisata c'ubudandaji bw'igitoro, hama turaza kubandanya n'andi makuru twabateguriye. Akaba ari Bob Rugurika arongoye iradiyo RPA ijwi y'abanyagihugu. Ishirahamwe Interpetrol risa n'iryahorana ijambo rya nyuma mu ishingwa ry'ibiciro vy'igitoro mu Burundi. Ayo niyo majambo umwe mu bategetsi ba CNDD-FDD yakoresheje mu kutubwira inguvu n'igitugu ishirahamwe Interpetrol ryahorana mu rudandaza rw'igitoro mu Burundi. Ariko rero amasoko yacu muri leta ya CNDD-FDD atumenyesha ko ivyo vyari bifise ico biturukako. Amafaranga ishirahamwe Interpetrol ryatanga mu mugambwe CNDD-FDD no mu bategetsi batandukanye, iryo shirahamwe ngo ryayagaruza mu gushingisha ibiciro vy'igitoro no mu itangwa ry'amatagisi aja muri leta. Kubera ko ishirahamwe Interpetrol ari ryo ryahorana isoko rudende mu nzego z'igihugu, ngo hoba hariho amafaranga y'umurengera y'igiturire iryo shirahamwe ryahora riha abategetsi batandukanye, harimo na cane cane abasirikare bakuru bita abajenero. Ivyo ngo bikaba vyari bimaze imyaka.
ivuka ry'ishirahamwe rishasha ridandaza igitoro Prestige bivugwa ko rikorera umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ngo risa n'iryihutishije ibintu. Uretse ko iryo shirahamwe rimaze iminsi risangira ububiko bw'igitoro na Interpetrol, ngo biranashika rigakoresha igitoro ca Interpetrol yakuye hanze rikagishora mu gihugu ca Kongo. Amakuru duhabwa n'abategetsi bakorera muri ico gisata atumenyesha ko mbere ishirahamwe rishasha Prestige ryoba ryifuza kwigarurira ububiko bwahora bukoreshwa n'ishirahamwe Interpetrol. Kubera ivyo vyose ishirahamwe Interpetrol ngo ryisunze ibiturire vy'umurengera ryatanga mu bategetsi rikaba ryariko risaba ko haba irindi duzwa ry'ibiciro vy'igitoro. Bene kuduha amakuru bakavuga ko uko kunyinyurana hagati y'ishirahamwe Interpetrol, abategetsi batandukanye hamwe n'iryo shirahamwe rishasha Prestige biri mu biteye ubukene bw'igitoro kubera inzitizi z'ubwoko bwinshi. Musitanteri wa komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro Nizigiyimana Gerard aridogerwa bikomeye n'abanyagihugu ko aza kwisonga ry'abakora ivy'amagendo ku binyobwa vy'inzoga za Brarudi muri komine yabo. Uwo musitanteri akaba afise ingeso yo kwama ategeka abafise amadepo aba abonetse ko inzoga kumuha amakazi ya inzoga ashaka, abanyagihugu nabo ntibabe bakironka nyanzoga. Abo banyagihugu ngaho Inyabihanga bavuga ko abategetsi ba CNDD-FDD bose ari rumwe, ngo bafise ubube gito bumwe, kuko ngo uwo musitanteri aje gukora amanyanga ataho ataniye n'uwo aheruka gusubirira Adrien Ntunzwe n'Imana yakora. Ikibereye kuri bongo nuko intwaro ya CNDD-FDD yohindurwa yose uhereye hejuru gushika hasi, kugira haboneke abategetsi baza bitaho ineza y'umunyagihugu muto. Iyi nkuru y'Inyabihanga twayiteguriwe na King Blaze Iranzi. Abo banyagihugu baho Inyabihanga bavuga ko uwo musitanteri wabo Nizigiyimana Gerard agisibije muri urwo rudandazwa rw'inzoga za Brarudi, kuko iyo utuyoga tugize ngo turabonetse muri iyo komine yabo ubona ko tuboneka birinze kugorana. Uwo musitanteri aca arungika imodoka ku depo ziba zibonetse ko bagaca bapakira inzoga nka zose, abanyagihugu bato bato nabo bagasigara bifumbereje. Akarorero ka vuba gatangwa n'abo banyagihugu hakaba hari ku munsi w'ejo hahise mu masaha y'umutaga aho inzoga zashika ahitwa Mbogora. Nyamusitanteri aca atelefona nyene depo amutegeka guhagarika kuzitanga kugira ngo anze akuremwo gwiwe. Hadaciye n'akanyana gato hakaba haciye hashika imodoka y'uwitwa Rugamba asanzwe afashanya na musitanteri muri ubwo bube gito bw'ubwo rudandazwa rwa magendo. Aca ashika pakira amakazi ya 100 ya Primus n'amakazi ya 10 ya Fanta. Abanyagihugu nabo bari bazitondeye bakaba babaye nk'abakubiswe n'inkuba, kuko iyo modoka yari irungiswe na musitanteri yasa n'izitwariye rimwe. Ubona ko inzoga zari zibonetse kuri iyo depo zitarenga amakaziya 193 gusa. Abanyagihugu baho Inyabihanga bayaza na radio Haguruka bose bakaba bavuga ko abategetsi bose ba CNDD-FDD bagwaye ingwara imwe y'ubube gito bwo kutitaho ineza yabo barongoye. Ivyo bakabivuga bafatiye ku kuntu uwo musitanteri Gerard Nizigiyimana ari mushasha muri ayo mabanga, akaba aheruka gusubirira uwahahora Ntunzwe n'Imana Adrien yakuwe kubera ubube gito bwinshi bwo gusahura amatungo ya komine no kwamanyegeza isukari yari igenewe abo banyagihugu. Umwe mu banyagihugu twayaze naho atashimiye ko ijwi ryiwe rica kuri radio yacu kumvo z'umutekano wiwe, akaba yagize ati nduguruye twamugina. Nukuri aha iwacu Inyabihanga turi mu mubabaro udasanzwe, kuko twarabuze indongozi nimwe yoza yitaho ineza ya komine yacu. Twaheruka gusemerera kugira badukure ko Adrien yahora yiba isukari yacu, noneho haje gahebuza Gerard we aje atavyorosha mu kwihagira n'igikenye cinshi inzoga zari zitugenewe. Arongera ati abategetsi ba CNDD-FDD bafise ingwara imwe yo kutitaho ineza y'igihugu n'abanyagihugu. None koko komine yacu izokizwa nande kayemwe ndugaye twamugina. Abandi nabo bakabona ko abategetsi ba CNDD-FDD jobaye vyiza bahinduriwe rimwe guhera hejuru gushika hasi, kuko ngo barangwa n'ingeso mbi ataho izopfa ishikanye igihugu c'u Burundi.